inya antuki baramaze kuvuka wawo bisa neza cyane gose ryaratowe nziza pe Maria na Yosefu basa bari maso bareza kana kaje kava mw'ijuru umugabo yamara umugabo ategerezwa gukorera umunsi mukuru abo muhira turamushimiye bebe wacu ijambo rimwe ku magabo batitaho umuryango bagiye gufungwa gufungwa kandi Gardovi Imana yaduhaye kuba imitwe y'imiryango yacu kubera yibona yuko turenze mu gihe rero uri umugabo wawe ntuburenze ukwiye guca mu gasho twigane udacibuka ikibazo kimwe ninda nzi amakuru ya Yesu genda yose bon yego sawa Yesu akwijije imyaka ingahe muri uno munsi 2015 oya batanguye guharura none batanguye guharura ko Yesu agiye batanguye guharura ko Yesu avutse oya aduga mw'ijuru oya batanguye avutse 2024 afite imyaka 2024 rero Yesu ni mzee Yesu arashaje yes Noel nziza kubayemera Noel nziza kuri mwebwe mwese abaronse ico baza gufungura n'abataronse ari abantu ufani nk'ubunya kuno munsi wa Noel ariho baza kurya gaceriya yaragaheruka muri ku Noel kandi akacashira mu tumesa kugira ibe nk'isosi ntaco nuwo yasharose haro n'uwundi aza kuriga ubusa rero nico gituma dutumirira abantu bagize ico baronka none undi mubanyi wanyu atarose umuhamagare mu musangire nukuri hariho ikintu ciza abamizirima bakunda kubwira bagize nk'irari tugasanga batumiye abantu bagasangira n'iki rero natwe abakristo rero ntibakibatumiranira Bona wani mekuarika. Oya mvuze ntibaki. Bon, oya tushaye tugereranye abakristo. Iyo genre turi mu misi mikuru y'uwacu. Hamwe n'aba Islam iyo bari mu misi mikuru y'uwabo. Ni bande genre batumiranira cyane. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza mwiriwe canke muramsevana muri my name is Franny the Insta in African TV. So ndagwikaze yose ukadukikana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo mu Buganda i Buraya muri Amerika muri Australia mu Swiss ndetse na bihugu by'Abarabu ndavuga wa ndetse na Arabie Saoudite. Nkuko mubona nimbukiri mushaje kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe ugakomeza kubaka umuryango munini. Yes, nkuko mubona turi mu rugo kwa Nohaski na Fanny Lavine ngabari anyaho bari hamariro kandi ni mwijoro rya Noel twifuriza d'abord Noel nziza n'umwaka mushasha. Yes, bana natwe mubone ingene ibi bintu mubona nga ingene vyateguwe n'ingene vyagenda. Please uri mushasha gira subscribe kuri chaîne yacu kumeze kubaka umuryango munini. Inyuma ya kamera yitwa Nisi Joshua. Asante sana. Pijama no musi Noel bera kwa Fanny Lavine. None Fanny stero uramaze kwitegura kandi mwambyazo ya content Fanny kitata nani achamuroga tena kweli mabuja thank you tena sasa vinahitajika kweli hivi vitu hivi vyari bikenewe ariko mwibuke ngo ari umuseribatere mwibuka Nuru seribatere Nuru muze muramwibuka wewe warashaje fanyo uyu mwaka wa 2024 vraiment agire vraiment yubake kwe fanyo wowe mama Noel ni Noel ni iki Noel no munsi Yesu yavukiye Noel ni iki Noel Yesu yaravuye Yesu yavutse ufite amapengo none
Amabarabara 28 novembre uyu mukobwa wawe afite 28 novembre Mère Noël ça va Ngombe tubyara Yesu akaza kuvukira ngaha no munsi kandi nk'ubu nyine uko gitangaza ugasanga aciyazi no munsi sasa si kweli utaona Garçon Noël wayobewe ku ishuri we ntacyo tubwira we wayobewe ungereta wivi akaba kita gute akaturiko turubaka ako on mvuge sa pedo Noël y'ikirundi avuga mu Kirundi bayita gute akazu ki yalla mukuza kita gute Moise Nuru ntavyo ushobora nta makuru afise oya vyavure mu kindi bayita gute isenga nivyo sha isenga ariko none bantu muri kumadukurikirana kubera iki isenga y'ikirundi muri ubu buryo y'ikirundi nese ndyuko yavukiye mu Kirundi yavukiye Ndagoye content. Mwazena na avuge Père Noël. Inde ni bari pendo mama pe Noël bari mukate wa Noël Yesu yavukiye mu bwato bw'inka ahantu haciriye bugufi rero nico gituma kenshi bagira ibitoki n'amasederi rero kubera twe turi mu muji Bujumbura hakuna haya jona ushiki oya shira hajya hejuru oya nucushira ngaho hagufi none mandika ngaho hejuru fana aho aje kunsumbuwa tena fana kana sumbuwa none wagira gutugire ibisharizo vyiza indi nazo bijanye nyeri zacha zaka Yesu yavuye nizo zirakana none vyavure subiri tutiraka basi nico kigereranyo cinyenyeri aha ndakwaza rero nawe yego kubera iki haje hakinyenyeri Yesu avutse ziya nyenyeri ndasobanuriye ziya nyenyeri ituma hasi ziya nyenyeri cyambere zari tugira ngo zerekane ko havutse hejuru wewe oya shikira urahashikira fani gerageza hashikira nawe nyene ntashobora murareha murareha Esha ya vreme hirawe hirange ndahakora ntiriwe ndahakora ntanasumburutse sana nsaba service nsaba yes ndashobora kubashirira ko murashobora kumpare nk'abamanikira yego murakoze namwe gushima uburebure uzomanuza imvura uburebure rubunye ebana no kubatangaza kabisa yaba uburebure ntushobora kumanuza imvura yaba ubugufi mbe nshiramo gute hawo bijurata aya niko nafashe kamera nkuko ufundisha basi okay kwa kilo unasikia sasa ndakamanikana neza gusumba mwebwe mwese ndira kamanitse neza gusumba mwebwe mwese Noël no musi ibera mu rugo kwa Nohas na Fanny Ravine turamwa turara kana Yesu yakavutse turamwa turara none ko twatangaye ukuntu ubwo mubwe ngo nturahanwa jewe shaka ubwo mubwe ngo hauja kunywa sesho kwe hauja kunywa akakana nzokishura ndabasanga nakishura ariko bisa neza ntuka mwebwe uri kwadukurikira iwanyu ibi mwabigize ikibazo ni kwa tutaronsa amasederi menshi amasederi makenya Bujumbura biragoye kuronka amasederi tunashimira cyo umuntu yaduhaye bino bitoki kwa Francine kuva mu Gihosha aba mu Gihosha yabaye bino bitoki Bujumbura bino bintu biragoye twariyumviriye kugura bijyanye biriya abiri artificielle bijye z'abazungu ariko numva je shaka yene vy'ikirundi atrete jana papa sinone nagiye kubibaza bon naratangaye kwe ibana numva mabe ibambugiye ndavuga ati sa vya vrai cyanzi basi ngo birazimbutse basi sinka kujya
nta na kimwe kizimbutse ariko kandi ibinabyo by'ikirundi bifite binaraha yaho yako Binaraha yao. binaraha yake Binaraha unasikia yao. ukaodere wene akamoto konyene kibi by'ikirundi Muze kuduga ruguru mumviza wakamoto. Twenga tuba dushaka kubona amasape meza. Ureze nyeziko. Bure kuna baki mwa Mushinga nta Yo, umeze neza. meze neza ariko ndarusha Umengo ushishane gose. sana. Changamoto za mjini cha. Ya, ni kazi na soko. Pole sana ariko urabona ko umugabo yamara umugabo ategerezwa gukorera umunsi mukuru abo muhira. tunamushimiye bebe wacu sheri wacu Ijambo rimwe ku magabo batitaho umuryango. Baguye gufunga. Gufungwa kandi. yegwari dobi Bwarudobi. None yaduhaye kuba imitwe y'imiryango yacu kubera yibona yuko turenze. Mu gihe rero uri umugabo wawe ntuburenze ukwiye kuja mu gasho. Shushu, come on. Mapengu yavuze umurizo w'imbeba uraryoshe ku bugari. Oyo unamuka turara. Namukubaramutse. Babwire hey. Hey, How are you? how are you? Ngo ngwiki? How are you? Mama oyo. That's Changereza. Gusumba That's Changereza gusumba iki. Uzi icyongereza gusumba ikirundi? Okay, baramutse rero mu cyongereza. Cyongereza. Una mwanya nifise. Una mwanya nifise. unawanya separate Mama. yambajije ngo none mama ngo ko bebe mbona yakuze kubera kutamuzana nishure none nana bambarize umubazi urenze tuba ntamuzana kandi ubona yakuze Okay. Nana. Bebe urabona ko yamaze gukura. Mugabo ntashaka kuza. Arashaka. None habura iki ngwatsi? Ati Mani batamuza. mama niwe yase. Yaranse. Ntashaka ko mutoya wawe ati. Ariko mu minsi zazaza. Uyu mwaka nuhera. Iri joro. Umunsi kunobera araza kuza. N'umunsi nanamye ngo turi tariki zibiri. Ubita kizibiri ganana? Shawe wayoboye no kwishuye biraboneka. Oya reka nanayo. Wabaye kanga. Ni mama bifise. None nta makuru umenya. Ntuze gusoma. Asha turagukije mwi. Aragarageje ariko. Waragerageje? Umva yaragerageje ntiyamenya samples. Waragerageje. Turagukishije mwijisho. nana arazi ubwenge Fronike ziza nini we Gusa ntazotora ubwenge bwa ntuze. bwande ko twese ngaha dufite ubwenge Inde nuru. Ubu biriko buraza. Ko munakuja kabisa. vitu gani kama vitu gani Yes. My husband. Filme yashushe. Mugise entre amasana masa kujyanyaganira kandi ngizire kwa Norasa. Amasana amu daboro. Abantu ko badukurikirana mutange feedback kuri film. Filme nziza amasana mu mezi. Tumenye yuko umwaka ugiye gutangura n'ibisha donc vyahindutse. Kuri amengo amasana yahindutse. Masana neza. Cyane gose. Muje kuyiraba iyo film. Histoire ni nziza, film iraryoshe. Twayikiniye muri East Africa. Nabonye harimo ibihugu bitandukanye. Bona nabonye ngo amazi atandukanye. Burundi, Rwanda, Kenya. Ariko kandi ni mwene data yibaruka tuzoca Tanzania, Zanzibar. Mu kubandanya. Rero Noeli irabaye rero ubu. Genda hajya. avec le Père Noël Wamaze no guheza gushira kivyo nta. nana ikibiriti Rimba karimbo ka Noeli uzifana. ijoro ry'igitangaza umwana w'umuntu atamenye ijoro ry'igitangaza Iri ni joro ry'igitangaza. kubyara mwebyo iyo ndirimbo twarayiririmbye kwanza je n'umugabo wanje mu mwaka uhetse
bayirabe kuri Solution Cup mwaririmbye umwaka uheze kuri bonani kuri Noel ni Noel muri kumwe ntitwakundana mwarakundana mwari mubana ntitwabana ivyo mwabigiriye he ivyo mwabigirira he mutabara amakuru turayamenye baca muri wiwe Nora none ibintu vyo muri December mwabigira gute kandi mutarabana none nyene yaraza muhira kandi arishira none mwiri waho haba hari iki umugato y'umuhungu akora nka Noraski wabahiye yaba mu nzu yagutse nka yayindi ubamwo niyo yabamwo ariko ntaco stili umukobwa agiye aje kuramutsa riga naho mufise saro mushikiza mu cumba amasore benshi uriko bameze ivyo rero si sawa mubashikize muri saro twayiririmbe muri saro mu birabe ibintu vyo kurya mu vyumba rero navyo Esha gusa umusore ashikiza umukobwa muri saro abariseye nk'umugabo wanje nako riseye navuze ngo yantwaye ngo yanteye ntabwo nyine mbe kwitavukanye ndasha mwarayiziritse ngomba navya inda mwarayiziritse ngo wanje yariseye kubera ko iyi antuki baramaze kuvuka wawo bisa neza cyane gose byaratowe none nziza pe Maria na Yosefu baza bari maso bareza kana kaje kava mw'ijuru kaje kava mw'ijuru harijo Garato Nugu Chiza Pe Mugire masa matara baratwiciye content ace hazima abo ni waturabe hacabona hajyanya mugabo kubera nkana nayirabura tubona amenyo gusa byaratowe n'igihugu ciza pe harijo ryaratowe aha hantu abahazi bahatubwiye urazi ngene baririmba ngaho natwe nituririmbe Maria ko turasanga kariyeri ko turabicanga ariko nuru nta makuru namwe afise nta makuru afise vrema wow Clipe ya wapi? Harimo mu ndirimbo abantu bataramubona baje kuraba mu ndirimbo ya Mona bana gusa wishuga daddy kandi umunyi n'urundi n'umukinyi akomeye cyane wa filme bagiye kumubona bagiye kubona muri filme My Husband. Yes. Atatanga nyine. Ushaka kuja mu commentaire ya My Husband. Fani barakugarutse ko cyane. Ati Fani none gute ushobora ivyo bintu niyo mbanyi. Ariko akorera ubundi umunsi none. Ke ututabu cumenga turazi. Kirige amakuru. Bacayirishira hejuru ndiro. Igituma ndabishobora byose ndabishobozwa n'urukundo kwanza abakunzi banje bankunda. Ya sishaka kubasondeka zishaka kubaha ibintu bitari fresh nyine ngo ndiko ndakina no ngira filme nkuri karayikora kandi ndayikorera abantu nkunda cyo gituma niheba uko mbameze kose nkabiviva neza ugakubitwa ry'amakofi agusabera anye ntabwo urumashira urukundo rugira inkomezi nyinshi rero urukundo nkunda abakunzi banje nabo bankunda ko rutuma nkora nivyo muri make nkushaka kubatenguha bivaye na award barayoronse kuva na kera nawe rero washatse kubemeza ati eba nibyo ilikuwa ni yangu yari gwanje ikisi naikinye ava ego ariko rero hajyanya bituma avuga ati barabitse ko twebwe ntidusonze ariko kandi kubera agateka k'umukenyezi cyane kubera agate uharanira agateka k'abakenyezi gose kubera ko abakenyezi kenshi si abakenyezi gusa
Franike ukoze oya je akagutera imigere muri kosuta kubera ko akenshi abakenyezi nibo bahohoterwa kandi ku bintu atari n'amakosa yabo ibaze nk'uriya mugabo yahora umugore we ngo babyara abakobwa gusa kandi umugabo ari wabyara ujya namwe habwiga abari namwe bwigana Bekwe kata umuntu yaciye agira commentaire yibaza ko nzobyara umuhungu ugasanga niko shero wanje ambaniye nabi ashaka yo gutwika kabisa yashaka umugabo urarenga cyadamuze uyo mufi nora oui Ebane fenga nowe twamutanguye kuva kare avuze ngo uvuye kuresha norase maguciye ko n'umwana aguciye kuri kumwe n'umwana wewe ugucaka akagena tagufotowe wani foto yayitweretse ari arafise ukuntu aguciye katashaka kuri kwere urabona atoye telefone agafoto agaca kubaza ngo wari kera nindi ngakwiba ati mwereke ifoto Jonathan Shiru rabi no shashisho ndagufotora asha kuvaho ngene foto neza ari telefone nayo hagaranga ho Franike acha kuingia mukanyumba sawa basi nabakia inje lakini basi nuso kuva kampenzi kwera ngo hari abaseri batere barababara bakenzi ko uje kurongora fa nta n'uburuma kwe uyu mwaka nuwawo tia bebe shiri bongo piga na wewe to kuna tia miguu Zazi usimunonesha mapostere iyo nyene nona bake nambaye be nyene mukura guti impeta ari muhira chega navyipi ndokwikwanje muvyeyi ashakorera ngaho nyene kaza kurara nundi hano kariya gatebe jushwe mu cumba kariya gatowe Père Noël genda uzane harijo yarato Kuguchiza Maria na Yosefu baza bari baje muraza kudufasha muri komantere indirimbo two tuyiririmba nabi mugabo gikuru Noeli yavutse mwiza Haleluya mukito tayari nachoka ifoto ya Nuru rero aba ari ifoto y'amateka tone ni fanini ai ifizuri ai dore ariko dore afite ikibazo cye deje nibaza kukigisha none Yesu ko bavuga ngo yavukiye mu bwato abantu bakaba bubaka ibintu bari bakwiye gukora ubwato nyene ko Yesu aza kuvukira mu bwato ntabwo no bwato oya entre tanyene ibi fani bisigura iki none ja ibi aya masapedo Noel aya masenge senga plutôt aya masenga asignifie asigura iki ni ikibanza Yesu yavukiye avukiye mu isenga nivyo shavukiye mu isenga twumva mu buryo bw'umubiri ariko Yesu kuza kwiwe ari mu mitima yacu ntabwo yavutse umunsi ntabwo yavutse ibintu kwibuka ko yabayeho ko ntiturishoboye ko rero 25 shaho ya vraiment entre tari umupasiteri nigeze kumva yigeze kubisigura amabigwana ko ni le 25 arasigura ingene byaje Goro 25 kubera kumwe yavutse le 25 décembre oya ego twigani ndacibuka ikibazo kimwe ninda nzi amakuru ya Yesu genda yose bon yego sawa Yesu akwijije imyaka ingahe muri uno munsi 2015 oya batanguye guharura none batanguye guharura ko Yesu agiye avutse batanguye guharura ko Yesu avutse oya
mw'ijuru oya batanga avutse avutse 2024 afite imyaka 2024 rero Yesu ni mzee azeka Yesu arashaje atazogaruka imyaka 2000 byose azogaruka nyene kose kumunani uri kumwakira ngo ntazogaruka sasa nuru izokera none niziki nuko ariko arankora Nora wayibonye picha sasa ya mzuri Nuru bikaba ndabanze basamatara urumva rero fan uva ko oya ariko sinibaza ko ryo musi yavukiyeko ahubwo nibaza ko batanguye guharura umunsi yapfiri yagiye oya no ahe tuvyemeranya oya kubera ko urabizi yuko ukubaho kwiwo baharuye aho ntihakora kirari aronjiri hano sefu ari yindi hariya bugenere ku kazi iyo bariko barayikoresha hano ko urabizi yuko bagize mpore muteye mpore Yesu mpore urudogo rurimo rutera amashuti hariya mu nda braza turiya umuja mabisiri nzi yuko ukubaho Yesu bavuze n'imyaka yatanguriye ko ministeri yiwe atanguye ministeri ku myaka ingahe Yesu ku myaka 31 be Yesu yatanguye gukora ryari 30 hama yapfuye ryafi myaka ingahe Yesu none reka ntiyakoze umwanya munini ubwa mbere yabazanya na Yosefu baramukwanije kweli Yesu baramukwa ko yagiye mu ntuze mu rushengero akabwira ikiga cyenda akagira iki Sefu akagira mu rushengero akicara bakamubaza akiri umwana none hagenda ntiyari bwatangure gukora icyamuzanye kuvuga ubutumwa neza yatanguye abise 31 anatanguye kuvuga ubutumwa 30 hama ashafafa imyaka ingahe 32 baza pasta sheri nivyo yari pasta pasito pasteur nachoka sana nene wewe tuza kwiga urushiga muze nawe neje shatu iryo sinziri uyu munsi mwiza Père Noël aïe aïe Père Noël aïe aïe ashabana gute nayo nzi nanje reka uza konyene yawe ho mama afya mapengo ya ngo peno we avuga ngo pendo sasa mufti yakumajya kwi Nerdirere nandi poster. Yes, Noel nziza kubayemera, Noel nziza kuri mwebwe mwese. Abaronse ico baza gufungura n'abataronse. Ari abantu ufani nk'ubunya kuno munsi wa Noel ariho baza kurya gaceriya. Yaragaheruka muri ku Noel kandi akacashira mu tumesa. Ashira mu tumesa. Kugira ibe nk'isosi. Ntaco awumena no yakarasa haro nuwundi aza kuri kubusa. Shakarete. Rero nico gituma dutumirira abantu bagize ico baronka. Umwana undi mu banyi wanyu atarose umuhamagare mu musangire. Nukuri hariho ikintu kiza abamizima bakunda kubwira bagize nk'irari tukasanga batumiye abantu bagasangira n'iki rero. Yego. Natwe Aba Kristo rene bakibatumiranira. Kubera mbona we ni kwarika. Bon oya mvuze ntibaki. Bon oya tushaye tugereranye aba Kristo. Iyo genre turi mu misi mikuru yiwacu hamwe n'aba Islam iyo bari mu misi mikuru yiwabo. Ni bande genre batumiranira cyane. Batumiranira cyane. Sha abislam ne batumira sana. Abislam baradutumira tukakupita pilao ewa. No. Takuya kukula pilao. Ashakura idi tuzurira kwa Nuru. Izi foto. Okay, izi foto mu mwanya muraza kuzibona canke mwatanguye kuzibona. Tuzifotoye turi mu ijoro. Okay. Nachoka. Fige na nyingine. Yai. Hiyo nikaposti. Nionyeshe sasa kaposte kawapi. Niambie kwanza Oh, usijue ni sana. Ika. Utaweza? Ntabwo ushobora ku ntebe Hapa kusape. Nitie kiti yako. No, nana tia hapo kiti yako. Ejogeza mbele.
Sikia mvuga Kiswahili Nana. Shaimani kubura kure kweli. Nana. Ni Kiswahili uskayivuka. Nana ingona kwene. Ima ututubuji. Fani. Uribuka nka Noel yigeze kuba mugabo ntuyiryohereko. Kuko urumva wana nk'ubu no musi mugedo uno munsi Noel mwe mwayibonye basi. Mugabo ma posteri ya days. Kutanyeka posteri. Kandi wahora nyene. Nionyesha posteri. Usijunguze. Hivi. Père Noël. Oui. Oya we ntiwamenye kwishura. Bagukije ufu waronse mutangahe vyavure. Singanseti gusumba ko waswe kuyobe kwa mbraje. Ni mu gice cya mbere. Ni mu gice cya mbere. Sawa tuze ko mu gice cya kabiri okay dusezeranye. Mu gice cya kabiri baza kuza nka mutanga 60. Sawa iri misezerano duhanye. Umuvyeyi n'abana biwe. Tana koko tana ico. We ambara ico nana na umuhako. Kuko udashaka muzeye. Ewe. Yaje ko ndi Père Noël. Ubona ni Mère Noël ntaco. Sawa. Hari ba Mère Noël. Mapengu yabuze umurizo w'imbeba uraryoshe ku bugari uratwenga twenga bakubone Naratwenga. Kumengo ruturitse Ikapo bila kuwa hiyo mabujo labda nini mwenyewe tu. Mimi mwenyewe. Haya. Tia hapa hiyo mabuji shapo. Mbele gute. Na kasurire. Udisha vyote. Kaswahili ka vyote nako ni hatari. Udisha vyote. Vyote we. Vyote tena. Kiswahili si chiwachi. Havena. Mama love. Achasha nichoka. Shaura kushika. Pesa kukigesa pia kwa Yenyewe. Aya. Pole sana mzazi. Asante sana. Ibihe bigiye guhinduka. Hallelujah. Awani director hano awani ndakaranjanisha kuboko. Akakurabisha. Ubu nina ibireka bigira nina narika bigira. Nora. Cyane kuri murafite undi mu videographe hano oyi. Bana yego kwe. Videographe nana. Bye. Yes. Bye. Ijambo rimwe ryo kwifuriza Noel nziza no gusozera umwaka neza no gutangura. Noel nziza ku bakunzi ba Solution Couple, ba Solution Family, ba Twafa. Chushu urabona rero umwere tutuboro twa. Noel nziza umwaka mushasha mwiza wa 2025. Turashimiye kandi The African TV umwaka twakoranye neza. Umwaka ugane umuzi tugeuke. Abantu babayinjya mu mwaka Imana barinde guhemuka. Amen. No guhemukira abandi no guhemukirwa navyo ne birababaza. Imana ibaduze cyane abakunzi bacu hamwe na African TV. Turabashimiye cyane ukuntu twakoranye, ukuntu twabanye. Aho bitagenze neza mutusame. Nase tushabasame. Amen. Naki no nikumbushe chenye Franika nifanyia. Winagiza mutangura kuza muravyumvira kwe. Ngira kiri nishakusamesha Franika wangu. Warakoze. Noraske na wewe basi. Na wewe nisame basi. Mimi nishakusamea lakini haimaanishi kama nakuachia pesa yangu unayo. Nifana gomba mwe chendeka kugira. Nilipa lakini nishakusamea.
Okay, aha nyene ndagufitiye angahe bagende bayarisha abakunzi ba African TV ahantu kama nikasamire Nuru namshukuru Nuru namshukuru sana. Nuru niwe yakoze iriya video yo muri Irebe. Mwabonye ko yari video nziza nawe yanduhishije. Nuru lakini hauna huruma kama ulikuwa unataka nife ili zile franga uzipeleke wewe. Yariko yumvira ijya wadi yashaka wadi abaruita hana. Twari turushe cyane shahu. Nuru yarayikoze neza kandi Imana igumugisha Nuru. Uyu mwaka ufanye wowe Mungu akupatie mke mzuri. Mungu akupatie mke ambaye anakupendeza. Itumie hizo picha anakupendeza. Hapana wababeranye ahubwo amukwiriye. Kuko si bitubereye byose usanga bigize. Usanga bidukwiriye. Ya rero iko naye. Bongo hatumujui. Maraya. Boni bumaraya hatumujui. Bumaraya tena baki. Kuri African TV rero nibazi uko ari bye bye tuzosubira mu mwaka uza. 2025. Uyu munsi akana Yesu karavuka. Ariko wasanga kajya karesu ka. Bana agacha Asha kungera gumatera amashuti rero. Asha shobora kuvuka. Urabishino mu bishiro ndabari kugera tu. Babwiye. Oya wipfuriza umwaka mushya. Iri ni kunusia. Ni moteleza amashadara motaneza. Wicaye ngaho shirana. Cyako we fani. Umuhungu wawe nagenda mushirireho nura. Umuhungu wawe amasadara motaneza nico gituma nasaba. Ntabwo twumva. Ntabyo mwumva. Oya nukuri. Oya. Nena telefone yavyumva wanje uko yokubakiye ikirundi. Kuri kamera akamoto k'amasederi murakumva vya vrai. Barakajua. Barakajua mama. Barakajua. Kiswahili. Kiswahili. Au Kiswahili vraiment. Au kiju. Yeye najifanyisha. Ajifanyisha. Okay. Ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV 3 fois Solution Couple ingene mwabanye. Bose twabanye neza, mwarakoze abitabiriye mariage yacu, mwarakoze abitabiriye kuraba filme serie yacu urugo, mwarakoze kurabana My Husband bariko baraba My Husband Imana bahumugisha. Abadukeje muri byose ababanye natwe muri byose baduhaye amatu dukiniramwe abadugiriye byose nakiyo babubaze ko tibuka. Imana igumugisha. Amen. African TV nababwiye musaba Imana barinde guhemuka. Satani ku ruhande. Fire. Kabisa. Tuzosubira mu mwaka uza rero fani. 2025. 2025 mwaka wo kuroranirwa. Cyane amen. Mwaka guteramo imbere. Umwaka wo kuri indege tuja hehe. Muvyibuke. Vizitanguye kuronderwa muri iyi minsi. Abantu muri Amerika muri Europe mwe murabokinga abantu mukeneye fani abantu mukeneye fani muri hehe mutubwire mu Buswisi mu Bufaransa mwanyandikire nyine bambwira ngo tushikiri wacu ariko tushikira Imana yateguye. Bye. Merci. Nawe nziza kuri twese kana n'uyo sha. Okay, jambo usezera abakunzi ba African TV no kubifuriza umwaka mushasha nakunzi ba 3 fois muri rusange na Solution Couple. Ndabasezeye turabakunda kandi mwarakoze kubana natwe ariko kandi tutosubira umwaka uza. Sasa kuri African TV. Kandi African TV ntabwo tutosubira kwakora tukarara mu bebe. Tusumbuwe kama tujapata mbebe. Nani mbazoza gari wewe unafurahia sasa wewe braza uzoza gari baduha ikiganiro wewe wari hari anoka wende kuri ikibazo gumuvuga wewe nicyo kimacaga guko ne kuma munyirukana mwese kuri kashiri wangu ababwira ubwiyazoza mu bebe nana akeneye kubimenya nana sivyo ariko rero nora ndashaka ko 2025 nzompa ikiganiro tugiye 2024 wahuye n'intambamye nyinshi runyuzi ibikindi kandi yeze n'intambamye cyane sivyo oya manzuri ndire basa abantu benshi baraguteye amabura bizukura umwaka aya none yamaboye baranyama amaji même gushika none munsi hari ama postinga abantu hakagira bamwe bagucana mugabo ntuwishura hari abandi bantu bashobora kuza kugushura muri commentaire manshaka ama like uzohurura nta muntu numwe arantuka zinshire ko like nka commentaire zo ku munsi w'ejo urazibonye
kuri post ya postinze ejo post wa postinze ya Diera right hirya nashyize ko like yes abakunzi ba Solution Couple abakunzi ba Twafa muri rusangi Noel nziza no mwaka mushasha hamwe na nana hano onya babwire na Noel nziza babwire mapengu babwire neza hagarara abwire Joyeux Noel Joyeux Noel. Joyeux Noël. Mama. Jesus is Lord. Babwire na Joyeux Noel. Joyeux Noël. Iwe karigira umunyamuji biramunaniye. Byari binchanze. Joyeux Noël ku bakunzi bose bo kuri True Afana kuri African TV. Big up. Big up sana Fanny. Mungu akubless kabisa. Amen. Yes, merci beaucoup abakunzi ba African TV twari kumwe na Nana, twari kumwe na Bogos hano onye umenga guma vyibuha cyane, twari kumwe na Mama Lao, twari kumwe na mwenye nyumba hari anya kugakoka kiwe. Yes. Nuru ni turi kumwe, asante sana.